Mwagumije ku Isanganiro mwahisemwo neza tubaramutse kaze murano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira guhinyanyura canke gufuta burundu ingingo y'amajana 289 ituma hisungwa ibiharuro mu kugabangana ubutegetsi mu nzego zimwe z'igihugu nkibonwa kumwe na bamwe mu baba mu gisagara ca Rumonge bamwe bati iracakenewe abandi ngo habanamba ni mu gihe uguserukirwa kwa moko ku bice 40 na 60 kwijana gufise inkomoko mu masezerano y'Arusha. Abanyagihugu bo muri komine Gihanga Ibubanza basaba amazi meza bidoga ko hafu ukwezi guheze batagira nima bagatinya indwara zifatira ku isuku rike. Mu ntwaro basigura ko ingorane ari miringoti yononekaye bakizeza ariko ko iriko irakogwa. Idonido ni murano makuru twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Amakuru yacu tuyatangurire mu gisata ca politike kungurana ubumenyi mu bijanye n'intwaro ibereye nimwe mu ntumbero zishira hamwe y'amakomine muri Afrika y'ubuseruko. Umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yabivuze mu ndwi iheze atangaza ko Uburundi buzokwakira inama ya mbere y'abarongoye ibisagara n'amakomine mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Martin Teretse agasigura ko mu bakorana n'iryo shirahamwe harimo abashikiranganje bajejwe iterambere ry'amakomine muri uwo muryango. Ishirahamwe ry'amakomine muri Afrika y'ubuseruko yarga Congereza, ishirahamwe ry'akarere rihurikiyemwo amashirahamwe y'ibihugu ahurikiyemwo n'amakomine yo muri Afrika y'ubuseruko. Intumbero nyamukuru y'ishirahamwe ni ukugwanira inyungu no guserukira amakomine yo muri Afrika y'ubuseruko. Bimwe mu byo iryo shirahamwe yashize imbere harimo ibi bikurikira. Bwa mbere guteza imbere ibiganiro hagati y'abashikiranganje bajejwe kwegereza ubutegetsi abenegihugu n'amakomine kugira ngo bashobore kurengera intambamyi bahura mu nzego zegereye abenegihugu no kuzitorera inyishu. Bwa kabiri gutanga urubuga n'imbono irashe kugira ngo habeho gukorana mu karere no gukorera hamwe. Bwa gatatu guha ikibanza cyo kunguraniramwo ivyiyumviro, ubumenyi, guhanahaniramwo amakuru, ibikorwa vyiza, no guhanahaniramwo ibishasha mu bijanye n'intwaro ibereye ku nzego zegereye abenegihugu na demokarasi mu karere ndetse n'inyuma yako. Mu kurangurura ivyo bajejwe, IRGF irakorana cane n'urubuga rwayo ruhuza abashikiranganje bajejwe amakomine n'umugambi wo kwegereza ubutegetsi abenegihugu mu bihugu bihurikiyemwo muri uwo muryango wa EAC n'amashirahamwe y'ibihugu canke ishirahamwe rihurikiyemwo n'amakomine ryitwa Forum y'amakomine yo muri Afrika y'ubuseruko IRGF. Martin Niteretse umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu. Tugume muri politike guhinyanyura canke gufuta burundu ingingo y'amajana 289 ituma hisungwa ibiharuro mu kugabangana ubutegetsi mu nzego zimwe z'igihugu ntibibonwa kumwe na bamwe mu baba mu gisagara ca Rumonge. Bamwe babona ko iyo ngingo itagikenewe abandi nabo ngo ikwiye kubahirizwa. Ni nyuma yaho icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka atangarije mu Rumonge ko iyo ngingo inama nkenguzamateka igiye gusuzuma ko bigikenewe ko iguma mwibwirizwa shingiro
ry'u Burundi. Tubakurikire muri ano majwi yegeranijwe na Jean Pierre Misago. Kanje sinovuga ko yofutwa bwa mbere na mbere kuko ikiro cyumvikanywe ikaje mu masezerano yatumye abarundi bataja mu ntambara zigahagarara nicyofatwa mu nzira zindi cyo futwa oya icyo kintu cyobandanya kigira ubwo bw'abarundi kandi kanatsinda hagati y'abo bantu babanye neza mu gihe bo bikura ibyo bintu byotuma n'akariganga amauti babandi bagasuye kudutwara ugasanga dusuye mu ntambara uko biri kose iyo ngingo turavye igihe yazananyemwo bivanye n'amatati afatiye kungene abarundi bagiye barasabikanya amatungo y'igihugu ku buryo wasanga hariho igice kimwe c'abarundi kidashima ukuntu gitunganirijwe rero mu gihe rero hoboneka indongozi zaba iz'abahutu canke iz'abatutsi zitunganya neza ivyo abarundi bahabwa n'amategeko n'uburenganzira bwabo iyo ngingo ntiyoba igikenewe. Twemere tubivuga hari gusanga umuhutu atari karahuza n'umuhutu turabonye imigambwe isamburana kandi yitwa yuko ari y'abatutsi gusa ugasanga abatutsi ntibariko barahuza ubwabo bitwa yuko bari muri uwo mugambwe bari witwa yuko ari w'abatutsi abahutu ko nyene rero uno munsi jewe mbona yuko nk'uko umukuru w'igihugu ariko yama yabivuze ingorane ntikiri ku bwoko ingorane iri kuri twebwe abarundi nyene ubwacu twategerezwa novuga kwisuzuma tukaraba tuti mbega ntituriko turakoresha ya ngingo kugira ngo dushikire amaronko yacu uno munsi mu 2023 imyaka 23 mu minsi zizobikwiye na mezi make ari imbere abarundi simbona neza yuko inguvu bozishira kuri masezerano yarusha ahubwo boyashira ku neza y'igihugu n'amasezerano yarusha ntaco buza kwahinduka akajana n'ibihe agahambye abarundi aho bageze ku Burundi bwo mu 2000 siwe mu Burundi buno munsi twege tubona yuko nk'abene gihugu iyo ngingo yovaho umuntu akahabwa akazi kubera bishoboye ntagahabwe kubera ubwoko bwiwe bijya vyari byo mu ntuze byo guhagarika intambara byari by'igihugu kivuye mu ntambara ariko ubu amahoro yarabonetse umuntu nahabwa igikorwa agikore kubera bishoboye ntagikore guhabwa kubera ubwoko bwiwe. Hagati aho uguserukirwa kw'amoko ku bice 40 na 60 kwijana mu nzego zose z'igihugu vyatumwe n'ishaka ryo gushiraho intwaro ya demokrasi ifatiye ku vyabaye mu gihugu c'u Burundi kugira ngo hatsimbatazwe amahoro hongere hakugweho indwano n'indyane ziturutse ku gukumigwa amasezerano y'Arusha hamwe n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi birategekanya bimwe mu ibijanye n'ishigwaho no kubahiriza uguserukirwa kw'amoko. Oda Ndayishimiye yazinguruye zimwe mu mpapuro zigize ibwirizwa shingiro hamwe kandi n'amasezerano y'Arusha adusomere uko yabibonye. Ingingo ya mbere y'igice ca mbere c'amasezerano y'Arusha yo kuwa 28 Myandagaro umwaka w'2020 ivuga ko abarundi bose bangana mu bushobozi no mu gateka ko ata murundi numwe azokwimirwa mu buzima bw'igihugu haba mu bijanye n'imibano ubutunzi canke politike bivuye ku bwoko bwiwe ururimi idini canke igitsina. Ibwirizwa shingiro ryo mu 2018 mu ngingo yaryo ya 13 ivuga ko abarundi bose banganya iteka n'ivyo bakwiye kuronka. Abarundi bose baranganya gateka nta murundi numwe azokumirwa mu vyerekeye imibano ubutunzi canke intwaro y'igihugu kubera ibara ry'urukoba rwiwe ururimi idini igitsina canke ubwoko bwiwe. Agace ka 14 k'ingingo ya 6 y'amasezerano y'Arusha gashikiriza ko inama nkenguza amateka igizwe n'abaserukira intara babiri batowe n'abagize inama ya komine mu ntara kanaka bava mu moko atandukanye kandi batowe mu matora. Ku ruhande rwaryo ibwirizwa shingiro rirerekana mu ngingo yaryo y'ijana na 28 ko muri leta ubwoko bwose bufise
uburenganzira bwo kuja mu nama shikiranganji. Urwego shikiranganji rugizwe n'ibice bitarenga 60% by'abashikiranganji b'abahutu n'ibice bitarenga 40% by'abashikiranganji b'abatutsi. Ku ngingo y'140 y'ibwirizwa shingiro handitse ko bagize leta bagena canke bagashikiriza abagenwa mu mabanga y'intwaro mu gihugu hamwe n'abaserukira Burundi mu makungu bisunze kunganisha amoko, intara, imigambwe n'igitsina. Ingingo ya 11 mu gace kayo D y'amasezerano y'Iyarusha itunganya ko mu kiringo categekanijwe n'inama nkenguza amateka ingabo z'igihugu zaba iz'igisirikare canke iz'igipolisi zitorenze ibice 50% z'abagize ubwoko kanaka mu ntumbero yo gushiraho ukungana mu bwoko no gukinga guhonya ubwoko no guhirika ubutegetsi. Na ingingo y'148 y'ibwirizwa shingiro itegekanya ko mu ntwaro abarundi bose babwirizwa kuba baserukiwe bikwiye mu budasa bwabo. Akazi gategerezwa gutangwa hisunzwe ko abakarondera bakwije ibisabwa n'amategeko hakurikijwe ubutungane no kwitwararika gukosora ivyerekeye ubusumbasumbane bufatiye ku moko, intara n'igitsina. Mu mashirahamwe ya leta ubwoko bw'abahutu buserukirwa ku bice bitarenga 60%, ubwoko bw'abatutsi bugaserukirwa ku bice bitarenga 40%. Oda ndayishimiye urakenuye. Tuve muri politike dusimbire mu gisata c'imibano. Abanyagihugu bo muri komine Gihanga intara ya Bubanza baridogera ubukene bw'amazi meza hafi indwi ukwezi nako kurarangiye. Ugiye kuyarondera ahashobora kuyaronka atanga amafaranga agera ku gihumbi canke arenga akeneye ibido y'amaritiro 20. Aho abo banyagihugu rero bagatinya ko indwara zifatiye kw'isuku rike zishobora kubatera atagikozwe ngo baronswe amazi meza. Mu ntwaro ho basigura ko ari miringoti yononekaye, bakaba bahumuriza abo banyagihugu ko iriko irakogwa. Ni nkuru ya Space Caritas Kabanyana. Haraheze ukwezi kurenga amazi ataboneka ku mitumba nka yose ya komine Gihanga, aho usanga abantu birirwa mu mabarabara baronderaho boshobora kuyagurira, bakagura ku mafaranga ashika 1000 ibido y'amaritiro 20. Abadashoboye kugura amazi meza aho akiboneka bavoma mu migende yo kuvomera indimo amazi mabi cyane ngo ashobora kubatera ingwara, bagasaba ababijejwe kubatunganiriza bakabaronsa amazi meza. Abandi nabo bavoma amazi bita jorojika bakwegesha ivyuma biyakura mu kuzimu, nayone akaba ari amazi ngo arimwo umunyu mwinshi nk'uko abayakoresha babivuga. Musitanteri wa komine Gihanga asigura ko imiringoti izana amazi yacitse ngo ababijejwe bariko barayikora. Space Caritas Kabanyana nawe turagushimiye. Tuva mu gisata c'imibano dusimbire mu c'uburimyi, aho abarimyi bakorera mu mwonga wa Namvumvu turi muri komine Matongo intara ya Kayanza bavuga ko bataronka imbuto y'ibigori yo mu mwonga, ibituma bacegwa guteragira. Bakababona ko bishobora nako no kugabanura umwimbu biteze. Basaba ababijejwe kubaronsa iyo mbuto. Ni mu gihe mu ntwaro muri komine Matongo bamenyesha ko abarimyi bahejeje guteragira imyaba yose. Ni nkuru ya Ahon Nduwayesu. Muri uwo mwonga Namvumvu uri hagati y'imitumba Gasare, Mvumvu na Ruganza, abana n'abakuze bamwe bariko bararima, hari abariko baraca amabango ngo batere, abandi nabo bariko baravomera ibiharage n'ibigori biriko biramera. Abo barimyi rero barashima ko ifumbire yabonetse ku mwanya, ariko bakaba bidoga ko imbuto y'ibigori yagoranye kuboneka muri ririma ry'ici, bakavuga ko hari n'abakirindiriye ko bayironka. Imbuto y'ibigori yaragoranye gatoyi kuko gushika n'ubu hariho abatararonka ibigori byo guteragira, hariho abakirindiriye bafise n'isize batarateragira. Ibigori ntibyabonetse neza kuko n'uwarisha amahera aracarindiriye yuko aronka. Hanyuma kubera umwanya uri kuragenda umuntu acapfa kwikora kutwafise utwa yabitse, mugabo umwimbo naho ntazangende neza. Imbuto yatubanye nke tukayibura, tukabura imbuto y'ibigori.
ntitwayirose neza kandi n'ubu ntiturayironka yose. Muri komine Matongo baremeza ko ico kibazo cahabaye ariko bakamenyesha ko baciye bafata ingingo yo gusabikaniriza abarimyi imbuto yari yabonetse mu kurindira ko haboneka imbuto ikwiye. Ico kibazo nticabaye kinini cyane, twaciye tugira umugambi wo guterera bose dukujeko. Rero nta numwe yasigaye adateye, barindiriye imbuto yo mu kwicenda nibaronswa iyo yindi mbuto isigaye bazoce basubizanya hagati yabo. Naho mu ntwaro bashikiriza ivyo abarimira mu mwongana mvumvu barasaba abajeje intwaro kubaronsa imbuto bataracegwa batere ku mwanya. Babasaba ko bovyirukangamwo bakanyarukiriza abarimyi kugira ngo ntibacererwe. Cyane cyane turasaba yuko babituronsa kare kugira ngo dutere neza ku mwanya. Hama kandi tukaba twiteguriye itera ryo ku mutumba naryo nyene. Izo dusaba yuko naho nene tubikoresha kuko ngaho Matongo ibigori biratubeshaho cyane umwanya utari muto. Twasaba rero ti babandanye batugeragereza kugira duteragire duheze. Ubunya bije bikaza nk'ubu nta ngorane zihari. Mugabirenze tugashika mu kundi kwezi ingaruka zobaho. Barasaba kandi kuronswa imoteri bafasha kuvomera imirima muri irici kuko iyo bariko baravomera imirima bibasaba inguvu nyinshi bigatuma batavomera imirima nk'uko vyategerezwa. Kuvomera nyene biraturuhisha kubera amazi ari kure na kure, mugaturemera nyene tukakora uko twosaba mashini umupira kugira ngo amazi aduge kuko uruzi rurahari. Ubujejwe uburimyi mu ntara ya Kayanza amenyesha ko abarimyi batararonka imbuto bo kwegera urongoye uburimyi muri komine Matongo abafasha uko imbuto yobashikira. Aho nduwa Yesu nawe urakenuye. Aha niho duciye turangiriza amakuru twari twabateguriye. Mwakoze kuba mwayakurikiye, mubandanye muryoherwa n'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro.